niyo ntambara kuko sinzi ko wibuka ijambo yavugiye kuri aeroport ashitse avuye mu rugendo muri Amerika cagiye hari n'ibihuha byinshi yaravuze yuko mu bisanzwe uno munsi ari mu rugamba rw'ubutunzi n'ubutungane n'intambara mu gihe rero intambara ikiri kiraba mu bisanzwe atamuntu ariko kugwanya nta ntambara burimo kuko umuntu mu ntambara agira uwo bagwana agira n'ibyo agwanya rero n'ibyo biriko birakorwa wumva nk'umukongomani yinjiye mu Burundi agwanira ubutungane ku buryo twamvise umuperezida wa mbere ahaguruka akagiriza ubutungane kandi buri mu gihugu ciwe niwe wa mbere twabonye bisobanura ngo si agenda asanzwe afise nikiri muri we nikiri muri we utavuga ngo ni programme isanzwe ni umuntu yanka akarenganya ni umuntu yanka ko umuntu mukuru ahutaza canke arenganya mutoya ni umuntu agomba ko umuntu wese yiyumva afise ubutungane ata muntu amurenganya uko ashatse ivyo uraze ko atari ko vyari bimeze imbere yuko aza akaruta kandi karakamije mugu no munsi ugiye kuraba no munsi wahora aburanya bari canke bacira imanza no munsi naho usanga nabo bari imbere y'urubanza yaronse ikintu kimwagira ntibatinya ngo yari procureur canke yari juge president avuga ati oya muri minisante bibabwira ko umbure mugabo amakomine atari make uno munsi aramaze kugira ibitaro undi ndayishimiye yabikoze hanyuma urabona yuko yabandanije ntiyageraho gusa yavuga ati umuntu naho yokwivuza hari ingwara itavugwa n'umuganga mugabo ivugwa n'ubutungane nk'ingwara y'akarenganya ari umuntu ashaka kurenganywa akagira kabonge akagira ingwara nyene yo kuvuga ati ndi ntabwa nta muntu anyitayeho nta gaciro mfise iyo ni ingwara mbi rero mfise akajambo keza bakunda kugurisha ati turi kumwe twese kaya twese karakomeye turi kumwe twese karakomeye muga abantu ntibaragatahura neza ucumenga nakajambo umuntu yakoresheje kugira ngo agire kampanye propaganda muga were kuvuga ati turi kumwe bakashagezaho Jojo sijambo rikuye no atongeye ko twese muga turi kumwe twese no kuvuga wewe nanaka nta numwe avuyemo ufise icyo ashoboye wese naze turi kumwe abandi bategesi kenshi ivyo twara tubona mu myaka kera mu gihugu cy'u Burundi ugaruka bagwikora kugira ngo ruhaguruke ruze rwanire inyungu zabo ariko ivyo biheze ugasanga ntibasubiye kwibuka bakagenda mu busho ngo cy'umwana w'umwamariri ariko ubu urabona ko avuze ati nta Burundi bwejo mwe muri Burundi bw'uno munsi mumenye ko rwero no munsi muri ko muba Burundi bw'uno munsi ndakeneye kumenya umukuru w'igihugu aje yiyumvira kugwaruka urabona ko ari cyo bizogira icyo bihinduye mu iterambere ry'igihugu mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye jewe nitwa Juste Gael eke Black Machine Black behind the camera n'umusaza ndabura kuno munsi twabakuyaho muri kugira ngo tuze kubaganiriza ikintu gikomeye cyane ndabura ko vyamaze gukomera bati making a sure kugira subscribe bagakingira unyereka ari wamaze gufyonda ariko vyongeye ndabura ko twasubiye gutegwa iteka n'umukozi w'Imana yitwa Apotre Mbayahaga Isdo aho no munsi tuje kuraba nacacire kucereke indongozi gwera kera no muri bibiri twarayumva ngo Nowa ngo acafata nabiwe ngo nibitungwa ngo barajabuka ubu rero ni bwinshi ku ndongozi kuri ba Musa n'abandi benshi cyane mu gihugu cyacu turafise Musa Imana yahaye abarundi kugira ngo abajabutse ibintu bikomeye cyane kwa kuri ahandi ndabura ko ari bimwe mu byo tuza kuganira ndabura Musa nyakubaha Apotre Mbayahaga ndabaye bwake nizera ko bimeze neza nta musongo ako cyo ibintu mbabona bimeze neza kubw'ubuntu bw'Imana haleluya nta buhinga bw'umuntu ujamwo tubona buco bukongera bukira tugashimira Imana iyo twumvise umurongozi na cacera umuntu ashobora kuba atwara ihanga y'Imana tutahura iki tutahura umuntu yarobanuwe akarobanurwa n'Imana kuko Bibiliya avuga ngo uburongozi bwose buva ku Mana n'umuntu abari mu bandi benshi mugabo basangiye iby'ubuzima basangiye igihugu basangiye societe canke ibintu baba bari kumwe bakorana hanyuma Imana ikaraba umuntu koko afise umutima kuko Imana iraba umutima cyane afise umutima urimwo inzira zigororotse ku buryo urongora abandi neza
hanyuma imana irabanza ikaraba n'ivyumviro by'uwo muntu ingene bingana ibyo ashaka mu buzima n'ibyo yifuriza abandi imana noneho ikamushirako ijisho ryayo ikavuga ati wewe ndagutoranije ndakurobanuye rongora abandi bisigwa ko ataburongozi butava ku mana oya ntabwo Bibiliya ntabwo yavuze natanze ururero bwa Musa n'abandi benshi cyane mu gihugu cyacu turafise Musa imana yaduhaye nawe se wundi ni nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye tumaze imyaka 3 turi ku burongozi bwiwe imana yamuduhaye kugira ngo abandanye atujabutsa akene kumenya uyu murongozi twomuvuga kwiki hari cyo ubona kisagije twomuvuga uwo murongozi mwebwe twamatu abarundi benshi bizeye uwo murongozi ninde ubwa mbere ho nkuko waruvuze umurongozi burya ntasa n'ubundi kuko imana itoranya umurongozi iravye nibihe canke ivyo abantu bakeneye muri ico gihe mumbagije umuntu yagutse kuko burya kuvuga umukuru w'igihugu ingene ati ninde ni jambo rigoye cyane riragutse kuko n'umuntu yagutse ubwa mbere hoho president Ndayishimiye igihe aza ku butegetsi yahaje igihe imana imutoranije mugabo yari yabaye no gutoranywa mu yandi mabanga kandi y'uburongozi yari asanzwe ari umuntu azwi rero muri ico gihe ico twomuvuga ko kandi mpuriza ko nabandi numvise n'igihe atowe abandi benshi baravuze yuko n'igihe yari ki indongozi mu yandi mabanga kandi akomeye yari arimwo ata dossier mbi nimwe yigeze imuvugwako ico caravuzwe kandi benshi barakizi ko ari ukuri hanyuma imbere yuko umuntu aba umukuru w'igihugu murabona ibihe twagiyemwo iby'ubwami bwaraheze n'ibyo kuvuga ati ni jewe ko nyene ntibikunda bica mu nzira za demokrasi demokrasi no kuvuga no guha ijambo umuntu wari we wese mu gihugu agaheza akagira uruhara rwo kwitorera indongozi muri ico gihe rero harabaho imyiyamamazo kuko ubwo burongozi niba bushaka umwe nubwo ari imana itoranya yitoranya mu bandi kandi bariko barahiganwa bose kandi buryo umwe wese muri we ababona umenga arabikwiye kandi arabishoboye umenga niwe yategezwa ko bari we mugabo kubera ari imana itoranya n'ikiheza ikinjiza mu mitima y'abaja kumutora uwo batora uwo ari we buryo umuntu agiye gutora ni imana imurongora tora naka rero imbere yo gutora harabaho imyiyamamazo imyiyamamazo yiwe je narayikurikiranye cyane kuko jewe ndi no mu bamutoye kandi tudasanga iyo mugambwe mugabo kubera iki n'umuntu yagaragaye nk'umuntu avuga ukuri n'umuntu akunda guhagarara ku kuri atokwemerera amananiza abona ko atazobikora hanyuma ni ikintu gikomeye cyane kuko ukuri kuragoye hajya ukuri ntugire ngo ku muntu arufise icyo arondera kinini si benshi hari n'abitiza akantu k'akanyomba kugira bagira ati nako nuko bomeka ko bigakunda muga wewe kampanye ko yayitanguye yarerekanye imbona kazoza yiwe imigambi afise hamwe bomushira imbere urabona yuko ivyo yagira abasezeranira byose yabihagaze ko igihe atangwe kurongora niho ubona rero umuntu wimvuga kuri kuko benshi urazi mwengira mu macari bato hari abantu bemera ati umuntu urundi wese akantora zoca ngurira ibirata barundi bose abari victoire barayema hanyuma nkabaho inka munywa amata mweze murare muhaza muga wewe yavuga ati jewe ntiyigeze yemera ibintu bavuga ati nzoshika ndabaha yavuga ati turi kumwe twese ivyo dushaka tuzobishikako aravuga ati jewe nje ndi komanda nje gukomanda urugamba w'iterambere mwebwe muri ngabo ari jama ko no gukoresha ngo gutonatira yere twese tugende urumva muri ico gihe rero urabona yuko ivyo ari karavuga kera ari karondera ko abarundi bamutora n'ubu nivyo ari karakora ntiyigaza dohoka ngo ahindure kuco yadusezeraniye rero ico coco umuntu yo mushimira ko atabesha abarundi rero ico go rugamba gw'iterambere urugamba rw'ubutungane gutunganya aho umurundi wese yumva mu gihugu akumva ko ari umwene gihugu ivyo yarabikoze kandi ibindi aracabandanya ariko arabikora imana iramuhezagiye urabona ubu son excellence General Major Evariste Ndayishimiye ni président de la République du Burundi et commandant en chef de corps de défense et de sécurité akaba n'umugabisha w'ingabo w'ikirenga ego turashari ngaho imana iramuzanye iramuduhaye hari ico ubona abarundi bari babuze tuvuga tuti isezerano ry'Imana rirashitse
bo ubwa mbere hoho ugombye kubaza gutyo umenga ati abarundi bari babuze iki mu vyo bari babuze mbega ico amaze kubaha n'igiki naho nagomba gushika mu imyaka 3 sinzi ko ikibazo cyawe ari uko kivuga nuko kivuga mugabo ndakwishuye ni byinshi kuko abantu benshi ntibakunda gusubiza amaso inyuma ngo barabe iyo bavuye abantu kenshi bakunda kuraba aho bageze mugabo ahanini umuntu akwiye gupima hageze apimiye ko yavuye rero urabona yuko umukuru w'igihugu yaje mu bisanzwe igihugu gisa nuko kigwaye mbere gisinzikaye cyarimwo ubwoba abarundi bafitiye bagenzi babo ubwo bwoba bwaraheze kuko yaratwumvishije neza yuko twese tugomba guhurira ku gihugu n'imigambwe yavuze ati umugambwe mukuru ugomba kuba igihugu hama tukaje muri ya migambwe yindi mugabo igihugu kiri imbere ibyo ntigishobora kuja imbere abantu batavyumva kumwe abona umenga naka niwe igihugu umenga niwe acegukira wenyene ubundi nawe umenga ni mwatsi w'indaro byabanje kubikuraho kugezaho rero ndagomba kuvuga ubwoba bw'amacakubiri y'amoko bwariho ntawo binyegeza mugabo urabona ko yaje nk'umuhuza yaje nk'umuntu yumvwamwo n'abantu bose kuko yatowe nayo moko yose hama amaze gushika arabahuza arabegeranya ubu nta muntu yoba acitwaza ngo mfise ubwoko mfise buriya oya ibyo caravuyeho kandi ico kiragaragara neza ugiye kubiraba uno munsi nta muntu akubwira ngo jewe mbayeho nabi kuri mwase wanje tudasangiye ubwoko oya ufise izindi ngorane cyangwa ufise ubundi mwase ushobora no gusanga ari muri babandi musangiye ubwoko ico kintu cari ikintu gihambaye cyane kuko nta terambere ryoshoboka ico kintu kihari icya kabiri mwibuke neza yuko yaje uburundi busa n'ubwugaranye mu makungu ntibwasohoka ntibyakunda bwari bwakatiwe bwaravuniwe umukenke cyangwa bwaraciriwe kwiteka gutaramurwa mu yandi makungu muga murabona yuko igihe president Ndayishimiye yafashe ubutegetsi yagerageje kongera kugarukana ishusho nziza y'igihugu mu makungu ku buryo amarembo yagiye yuguruka mu mwanya muto muto kubera yagize ingufu nyinshi zo kumvisha amakungu ingene Burundi bupanze nibiriko birahindagurika muri byo urabona yuko yagiye aratorwa agahabwa n'ubushimwe mu nzego nkuru zirongoye isi n'uburere murabona yuko byaciye biza biruguruka mu bintu abarundi batari biteze ko bigishoboka ubu rero urabona ko yahavuye anatorwa akaba n'umurongoye akarere ka Afurika y'ubuseruko ibihugu hafi ni 9 n'imata 12 ni byinshi urumva baramutati ubu rero Burundi nabwo nibwo burongora hageze muri Union Africaine murabona ari mu ndongozi nkuru hageze ugwaruka rwa Afrika rumwitegereye ruti nta wundi muntu ugomba ko duparena ni president Ndayishimiye iyo ni Afrika nzima cyacare mu bijanye n'amahoro mu bijanye n'amahoro urabyumva ibyo ni ibintu byose byagiye biraba byerekana koko yuko hari ikintu kiri muri we gituma abantu bamwizera gituma agira igikundiro ku bantu n'abatarabarundi ntawo kundwa na bose n'ivyo mugabo nkiriko ndavuga ibintu yakoze ntitwokwibagira ico kintu c'umubano w'u Burundi n'ibindi bihugu igihugu nakimwe mu Burundi atinjiramwo nta gihugu nakimwe kitinjira iwacu ubu n'amahoro ivyo birakomeye ikindi ca gatatu ni ikintu cerekeye amagara y'abantu amagara y'abantu murabona yuko yaje nivyo abana baravugwa ku buntu gushaka imyaka 5 abapfasoni bakibaruka ku buntu mugabo amavuriro yari make uno munsi urabona ko yavuze ati jewe nkeneye yuko buri komine dutegereza kuronka ivuriro ku ikomine uravyumva uno munsi aramaze kubaka ibitari bike buri komine rumbi rose ivuriro bacaronka na ambulance bakaronka n'abaganga hafi rero ico ni ikintu gikomeye cyane yashyize ingufu cyane mu kwitwararika amagara y'abarundi ico ni ikintu abantu bakwiye kumenya kuko uno munsi nubwo wivuza ku muntu ku buntu urashobora kuba uvuye ku rugacikanira mu nzira cyangwa ukabura ambulance gutwara mugabo uno munsi urabona ko avuga ati ni ku ikomine mpaka ibitaro apana ivuriro risanzwe bimwe bita dispensaire oya ivuriro rivize dogiteri hama umugwaye wese ategeza kuvuga ati by'amatransfert byo kuja kure oya vurirwaho nyene ni ikintu gikomeye se nta ma statistique mvuze ngo mvuye ngo bageze ku bitigere bingana gutya mugiye muri minisante bibabwira ko umbure mugabo amakomine atari make uno munsi aramaze kugira ibitaro undi Ndayishimiye yabikoze hanyuma urabona yuko yabandanije
ntiyageraho gusa aravuga ati umuntu naho yokwivuza hari indwara itavugwa n'umuganga mugabo bivugwa n'ubutungane nk'indwara y'akarenganyo ari umuntu ashobora kurenganywa akagira akabunge akagira indwara nyene yo kuvuga ati ndi ntabwa nta muntu anyitayeho nta gaciro mfise iyo ni indwara mbi murabona yuko yahagurutse aravuga ati ntibikunda wewe aja kuri kote y'aboro n'abakene n'abarenganya agwanira ubutungane ku buryo twamvise umuperezida wa mbere ahaguruka akagiriza ubutungane kandi buri mu gihugu ciwe niwe wa mbere twabonye bisobanura ngo si agenda asanga afise nikiri muri we nikiri muri we utavuga ngo ni programme isanzwe ni umuntu yanka akarenganyo ni umuntu yanka ko umuntu mukuru ahutaza canke arenganya mutoya ni umuntu agomba ko umuntu wese yiyumva afise ubutungane ata muntu amurenganya uko ashatse ivyo urazi ko atariko vyari bimeze imbere yo kwaza akaruta kandi karakamira wazuba ngo jewe uranzi mugabo uno munsi ugiye kuraba n'umunyagihugu mutoya arenganijwe arakubwira ati undenganije kubera atarabimenya umunsi perezida yobimenye ndaze ko nzorenganurwa nukuvuga baramaze kumubonamwo ikintu cyuko yanka akarenganya ikintu cyuko ashaka ubutungane nico gituma hangana ukabona ko umuntu wese yitambitse imbere y'ubutungane ntarorasha ntarutse umuhina guma avuga ati nzogwana mpaka mbonye abimana yamaye kurongora bose bari mu butungane batunganiwe ufise icapfana mugenzi we ingingo nikore urabona yuko ibi navya bintu byo gupfunga abantu vendredi urabona ko bitakiriho shewe urabona gayero dupfuye ikintu navuga nti reka mvunira akagohe opeje gatoya mvuga nti kugenda mukomeshe mumbikire nzokwitaba kuwa mbere byari byeze nkuno muze kwa gatanu nzo kwa gatanu umuze wasanga hari abantu bamaze gushika mu rufunzo batinye kuvuga ati ndabize ko ari kwa gatanu ubu ndaza arashobora kuja kubabwira bakantora mugabo no munsi umuntu aridegembye n'umushikanye aravuga ati uribuka perezida yavuze ko gufata abantu kwa gatanu kandi ku bintu atari ivy'ivyaha bya crime byo gusesa amaso canke bijya byaha binini kirazira kandi urabona ko bavyubahiriza rero n'umuntu ubona yuko muri we ari agwanira ubutungane cyane kandi twamutera intege ubwo se urugamba rushobora guhera ku munsi umwe ni urugamba rwo kubandanya nabo mwitambika imbere cyangwa babigwanya ntibobura mugabo uko biri kose nabandanye ico ni kintu abarundi bazomuhembera ni kintu n'Imana imwibukira kikamurinda umwaza wa yozanana iyo muri kote yo kuburanira umukene yo gukingira umworo umukingira umuntu amusumye nguvu burya Imana ibiri mu ruhande rwawe nihihagaze hanyuma ico cyari caka tatu n'imbateye caka tukiri ngaho nyene byari ryambere tubonye umuperezida nkuko mwabivuze yagiriza ubutungane yuko buri ko bararenganya abanyagihugu yuko harimo igiturire beshe ukavuga bati none ko bivuga nivyo ariko arafasha ariko hari abandi batamushikira ubwo twaba dusanga ariko arira wenyene ariko agenda wenyene oya si wenyene kuko perezida burya nakorera n'umuntu yagutse kujya umubona imiliyoni 13 zose z'abarundi ziri muri we nico gituma akomeye cyane ugiye guhotorana nawe uravunika kuko wewe afise ububasha yahawe n'abene gihugu bose niwe ufise hama Imana ikabiri kumwe nawe vuga ati iyo ntambo kuri kugira niyo bandanye kuko Imana ijana abantu baje mu kuri abarondera ubutungane abagomba ko abantu bose bamererwa neza ikintu gikomeye cyane rero nibaze yuko abo kwitambika imbere bobo birabaho nibisanzwe mugu no munsi ugiye kuraba no munsi wahora aburanya bari canka bacira imanza no munsi naho usanga nabo bari imbere y'urubanza yaronse ikintu kimwagira ntibatinya ngo yari procureur canke yari juge president avuga ati oya nibakubaza ivyo bintu usanze watakuru bifitiye bikakwagira ujya mwambara waro kwambura nawe ukinjiriya winjije abandi niko bimeze niwe wa mbere muri sangwa bikoze kuko mu sangwa kera bavuga ati hari ikintu cyo souveraineté d'angije je ndavyumva uko ndakurenganije ntaco urazokunguruza urumva kabigira nibigirankana ngabo no muzo bavuga ati ubigize nabi nibigirankana nawe urabibazwa ico ni ikintu gikomeye cyane kuko abacamanza bashamenya finale matwebwe kuko kuba umucamanza ufashe muri Bibiliya umuntu atonwa ko umucamanza yaba ari umuntu yagenduwe cyane umuntu yageragejwe mu tuntu twinshi bakabona ko mu vy'ukuri
yamatonze mu ruhande gukuri ashobora gutunganiza abandi niyo ndoto rero president Ndayishimiye afise yo kubona abantu nk'abo mugabo igituma mbo biragoye yaje igihugu kimaze igihe kirekire gisinzikajwe n'ico kintu warumvise ko niwe president amaze kurungika abashikiranganje bose akabakora Bujumbura ati duga mu gihugu mugende mwicara imbere y'abene gihugu umwe wese umuha ijambo kandi mumucire mu ijambo ababwira ibibazo afise mu vyandike ibyo mushobora gukemurira mu bikemure ibyo mudashoboye mu bizane tuvyicarire hamwe tubitorere inyishu urumva umutima wiwe uri kubene igihugu cyane cyane ni ikintu gikomeye cyane rero warumvise ko muri bijya ariko baravuga narumvise akaroro k'urubanza rw'ibururi rwashinzwe muri 43 no muzi turi mu 2022 na gatatu wembwira rwashinzwe muri 1943 haciye imyaka ingahe abarushinze barapfuye inyuma yabo barukurikiranye bandi bagwakiriye barapfa hamaze gupfa generation zingaho zibera ngo rubanza rutarapfa rucitse no kuvuga rero nagomba kuvuga no nibiri no mu bintu bishobora kononera ryaterambere iyo abantu bariko baraburana ntibibuka imigambi y'iterambere nk'iryo tongo baburanye iyo myaka yose ryamariye iki gihugu nkumva ntiri rimwe umwe kubise so kubona canje Martin utampamvye mwisemo ntibikunda mwisentare kuva muri 1943 uno musi iryo tongo ridakubiswe mu isuka urumva n'uruhombo runini rero ico ni kindi kintu twako turavuga cerekeye ko ari umuntu muri we anyotewe kubona ubutungane kandi mu by'ukuri azoba avuye ingwari ikomeye yari yaranse gukira abarundi ni ikintu gihambaye cyane ikindi rero twagomba kuvuga ni ikibazo cy'umutekano cy'umutekano murabona uko no munsi mu by'ukuri tuwe tuvugisha kuri dukomurusyo dukome n'ingasiro sibyo imbere y'ukwaza umutekano wari mwinshi hari umuntu yashobora kuza akanakugirira nabi kandi no mu nzego z'umutekano atarimo mugabo akakubwira ati jewe ndagufyonda bice biciye uno munsi ntibikunda bose barabizi bati nkakora ikintu kitari cyo ndaje kukibazwa ico ni ikintu gikomeye cyane hanyuma uravye no munsi ku gihugu mu gihugu cy'u Burundi wacu abantu kame murabona yuko atamuntu arara rubunda ngo arataryanya bye ngo areke kuduga iruguri wabo mwijoro avuga ati barantangira no kuvuga igihugu kirimo umutekano burya umutekano nta hantu kuva ku gitinyiro president afise iyo amaze kuvuga ati inzego z'umutekano zigomba gukora zigakora neza umutekano wagaruka mugo umunsi yo kwisinzira akareka hari igihe usanga ibintu bidabanganye no kuvuga rero ntaryama ntasinzira atumvise ko umwene gihugu nawe asinziriye umutima uri kumwe n'igihugu umutima uri kumwe n'igihugu okay nakoye ko ari umuntu yagutse duce tugaruka kuri mwebwe mwebwe no kuvuga mwebwe mu kimero ubwanwa bushasha ni jambere nibaza ko mu Burundi bibayeho kumva president wa republika ahamagara urwarwa akababwira ati mwebwe hejuru yuko muri abene gihugu ntwara murabajama banje no kuvuga wewe akeneye yuko regeneration ziri inyuma zizoduga zikagera mu rugero aho tugeze no munsi igihugu kiza cyarahindutse no mu vyiyumviro abajene baduga mugabo kadugana ubutunzi buvuye mu bikorwa by'amaboko yabo nico gituma tubona president wenyene agenda kicara agafata imigambi akayiga mu mutwe wiwe akavuga ati umugambi wofashe gwaruka hanyuma amaze kuyiga akayishira ngaho kwafise imigambi myinshi afite ugwaruka amaze kuyishira ngaho avumbura yuko peut-être ugwaruka rutagira amafaranga yo gukora imigambi aravuga ati mu mafaranga ya leta tugomba gukora nk'imiliyaridi nimba ari 40 zija mu banki zigeneye imigambi yo gwaruka imiliyaridi 40 40 niryo ryambere kuvisi ivuka kuvisi remwe tuvyumvise muri iki gihugu hanyuma ati umugwaruka ruzobona rufise imigambi ntirutegwe nuko rudafise amafaranga kandi mu avarizere bimwe bita ama hypothèque n'ibyo babutanga ni leta nta tongo giwanye wava ujana mu banki nta ujana iyo projet bagaca bakwereka ingene yiga neza bakaguha amafaranga kubera leta yarakwishinze nko gwaruka neza cyane uwo muntu uwundi ngo kurahe ameze nk'ucyo aragoye musanzwe nkamwe gwaruka mwebwe mumaze gusobanukirwa ngira bimwe bimwe mukwiye kumvisha urundi gwaruka bose bagakondora bakavuga ati uyu muntu ni wazodukura muri bukene twarimwo ivuga ko tugenira rimwe twese tukavyukira rimwe
ejo akazosanga ngira murabona ingene anezerwa iyo agiye mu gihugu hagati akabona imigambi y'iterambere ikorwa n'urwaruka aranezerwa cyane kandi ukabona ko yabagendeye yabateye intege akaja mu mirima nimba ari imirima y'urwaruka nimba ari ubukwavu canke inka canke iki ukabona ko avuga ati jya imbere icyo mukeneye canke kizobagora murambwira ndi mujama wayo ni ikintu gikomeye cyane abandi bategetsi kenshi ivyo twara tubona mu myaka kera mu gihugu cy'u Burundi urwaruka bagwikora kugira ngo ruhaguruke ruze rwanire inyungu zabo ariko ivyo biheze ugasanga ntibasubiye kwibuka bakagenda mu busho ngicyo umwana w'umwamariri yego ariko ubu urabona ko avuze ati nta Burundi bwejo mwe muri Burundi bw'uno munsi mumenye ko guhera uno munsi muri ko muba Burundi bw'uno munsi ndakeneye kumenya umukuru w'igihugu aje yiyumvira kugwaruka urabona ko ari cyo bizogira icyo bihinduye mu iterambere ry'igihugu nacaca ko muri iyo myaka 3 yabitangura mu bisanzwe wari ubikoze ko babigereranije neza babigereranije n'intwaro zaheze bavuga ati mu bisanzwe gwaruka ntikwigera rukenerwa hatageze akaguma hatageze ko ugwikora ko ngo urugire vire morute canke uvuga uti gwaruka ko kumusanga n'urugwane n'ugwahaye cyo mvuga ko babone yuko ntahoyahoya atari je mvuze ijambo rya nyuma bidashoboka bace bampa igiti muri leta niko bararukoresha bakaruha inzoga n'urumogi abarundi bakarubaha mugabo uno munsi avuga ati ugwaruka rwose n'urw'igihugu nta gwaruka rwo mu mugambwe kanaka ntabwo mu bwoko kanaka ntabwo mu karere kanaka mwese je hamwe kora imigambi nta muntu n'umwe arekuriwe gutwarwa mu bintu bitari byo kubera yisugwaro no kutamenya mu yindi mvugo yavuze ati ndi hano baba wanyu sivyo ikizoba koroga ni mumbaze urabyumva kandi aragaragaza aho kwigora akagira nawe narabonye muri akoranye ikiganiro yego none kuri leta zahera wewe hari umuntu wo ijambo wewe ntibyashoboka ndabukegurukire cyane uwo mukegurukire kuko ahandi ntibyakunda oya bagira ati ifuko dukoresha iradi imwe gusa canke abandi bantu tubona ko bari mugabo gwaro kuno munsi kugenda imbere ya president nkawe ku myaka 20 sinzi 27 akemera mugana ikiganiro bijya ngo bifata ko ari bisanzwe ntibisanzwe ni ikintu gikomeye abantu ugwaro warutse ko bati voilà uyu ni sawa rero muri ico gihe no kuraba kuko urabona n'amashuri y'imyuga muri no minsi ariko arayagwiza akigisha no munyigisha avuga ati ni byiza kumenya igifaransa ni byiza kumenya icyongereza na tekinoloji n'ibindi byose ugakoresha ibintu ati mugabo yifoko ubanza ukaja gukora kuko korora urukwavu ntikuza kuja ku ishuri ushobora no kugwahirira uvuye ku ishuri ukahitana utwatsi ukaza utuzanye urukwavu rukabyara ejo ni wamara kubyaza inkwavu 1000 mama wawe naso ntajusura kubabaza usigara mu mobile wawe wenyene nibibazo bimwe bimwe uvyikemurira nuko mu yindi mvugo agomba kuvuga ati mwige amashuri ariko mwige no kumenya guteza imbere igihugu cyanyu igihugu nishobora gutera imbere kubera cyavugiwe mu gifaransa cishi gusa oya nugitezwe imbere nuko cakorewemo imigambi ibikorwa byinshi by'iterambere rero muri ico gihe murabona yuko asa nuko niwe maso yanyu ariko arabarabira imbere mwebwe icyo mukeneye kimwe gusa ni confiance mugaherekeza nta mukozi yiwe muzombwira mu myaka ingahe nuko daye mpora numva manda bahana iba ari inka nto ariko mu myaka ingahe iri imbere ndazi yuko abakurikiye ubwa mbere bavyumvise bakamva kamuhakiri kare bazobonaho ibintu bigeze ninye n'icubahiro iyo aryohewe ikintu ciza kivuga n'ikintu kimeze nabi hatinya kugeragaza kugira ngo bene igihugu babimenye yaravuze kubijanye n'amadevize aravuga n'amafaranga mwamwe usanga bafatiwe ku mabarabara aja hanze y'igihugu agomba nkeneye kumenya bega bijya nijyambere tubibonye kuri nyene icubahiro birafise ico bidufasha twebwe ugwaruka na cyane kugira ngo tumenye ivy'igihugu biragifise kuko urabona kera uravye abakuru b'ibihugu ba kera bagirizwa ko aribo basohora ubutunzi hanze nibo babufatanwa kenshi ugiye kuraba mu aeroport na hehe waza wumva ngo ibintu nivyanaka mugabo we wavuga teka byose naha sana ngaha muri iyo mvugo rero umuntu abiravye gutyo niyo ntambara kuko sinzi ko wibuka ijambo yavugiye kuri aeroport ashitse avuye mu rugendo muri Amerika cagiye hari n'ibihuha byinshi yaravuze yuko
mu bisanzwe uno munsi ari mu rugamba rw'ubutunzi n'ubutungane n'intambara. Mu gihe rero intambara ikiri kiraba mu bisanzwe atamuntu ariko kugwanya nta ntambara burimo, kuko umuntu mu ntambara agira uwo bagwana agira n'ibyo agwanya. Rero n'ibyo biriko birakorwa wumva nk'umukongomani yinjiye mu Burundi akinjirana miliyoni 50 canke 100 z'amarundi, kandi tuzi ko amarundi adakora muri Kongo. C'est-à-dire ko hari umuntu yagiye kubavunjira hariya, urumva ya madolari ntiyinje agumeyo, kandi uwo mukongomani yagomba kuzana amadolari akayagurira mu Burundi. Ayo madolari amaze kwegeranywa ajanwa muri banki, amaze gushira muri banki centrale cyangwa muri banki commerciale ko nizigera bashabona ubutunzi bwo mu mafaranga y'agaciro dufise. Mugabo umuntu yagiye kubikora no Murundi niba ajaye marundi hariya ashinga y'ikirindiro cyo kuvunjiramo, no kuvuga umuntu wese acarukanye dolari yinsigarane. Hama wewe Peter ashobora kuba afise nka konte muri banki aho hakurya agaca abikamwo, hanyuma agaca yiza wewe atangorane. Mugabo ariko bimeze rero muri ico gihe igikenewe niki nuko mu bisanzwe iyo nkebuzo ikwiye guhabwa abantu bacunga uruja n'uruza ku mipaka, uruja n'uruza hagati y'abantu n'ibintu, kuko ntivyumvikana uwo muntu mu bisanzwe ashitse ku mupaka wamubona ukabona avize uruboho rw'amarundi imiliyoni 50, bagomba kumucisha kereke pare kuri station ya police ukavuga uti wewe dusigurire neza aya mafaranga ko adakora hari iwanyu uyakuye uyajanye uyakuye ugiye gukora iki? Donc mu bisanzwe bamaze kubisigura nibo boca bafasha no gutora abo bantu bariko baratoba umugambi w'abanyacyubahiro. Bashavuga ati si twebwe ahubwo hari abarundi bene wanyu bari hariya batuvunjira, vuga nti byigwe biratogora dufise Bujumbura dushike dusuma twigira. Mugabo urabona arinza bivumbura kujyaye, narumvise ingene yabishikirije no kuvuga yuko yamaze kubimenya arabitse. Rero nico kimwe no ngaha washa gusanga kujya kuntu yabivuze ariko bimeze. Inarigeze kumva ariko aravuga ati bishoboka gute ingene umuntu ashobora gutwara amafaranga twasubije yarari mu gihugu za noti zahinduka. No muzi ugiye muri banki kuraba ugenda urotere nk'imiliyoni 3 nta noti za 10 baguha, neza 5 ni gake bakurunda ko iz'igihumbi n'iza 2 usanga ufise urukama gutyo cyo wibaza ati none ya manoti amwe mashashi yagiye arihe. Ifo ko abarundi mwumva urugamba amakuru arimo urugamba rukomeye cyane. Umurundi wese yifuza koko yotera imbere, umwana we akazotera imbere, hanyuma akamenya yuko Burundi burakeneye umwavu, burakeneye igitoro, burakeneye imiti, burakeneye ibindi bintu bwo bitera imbere. Umurundi wese yagomba kuba ari ijisho rya president, umurundi wese yagomba kuba urugutwe kwa president. Ikintu kidashobotse canke abona kitameze neza ikindi twibagiye kuvuga ni cyake cyo kwicisha bugufi. Nta kuntu na kumwe president wa Republika ashobora kwiyumvira yuko yoha telefone yiwe abene gihugu bose. Nijyambere kabisa, nijyambere kandi abamwandikiye agasoma aho bikenewe no gusubiza agasubiza, kandi ugasanga ivyo bintu biriko birakurikiranwa ni gake. Mu yindi mvugo yagomye kuvuga ati mwebwe turi kumwe, yego aho uri niho ndi, wewe ndabira wongere unyumviririze kitagenda neza muri urugamba turimwo umbarire. Biragoye rero kuko intambara burya si intambara ihetangura umunsi umwe gushira irangiye. Umugabo barundi ni mwebwe ugomba kumufata amaboko hanyuma mukamufasha no kugira ngo ashike ku ntsinzi, kuko intsinzi ni yanyu. Harabene igihugu babona umenga kuyobora abantu ukaba umukuru w'igihugu menga ni kwide ya mbere ukibera mu munezero mwira hari dasazo. Hajya birakenewe ko umwana igihugu ari wese asengera umukuru w'igihugu. Apara kuvuga ngo birakenewe, ni itegeko. Namwari igihugu cyacu bavuga ko twashize Imana imbere, bakavuga yuko abarundi 90 n'ibice bindi kwijana n'abakristo. Umuntu wese yatahuye akabaza icyo ubukristo buvuga, akabaza icyo Bibiliya ivuga mu ijambo ry'Imana, gusengera umukuru w'igihugu nta muntu yo bifata nk'itero cyangwa ngo birakesha n'ibikenewe, nibwirizwa. Kandi ikindi nacyo gusengera umukuru w'igihugu inyungu nyinshi ntiziba kuriwe, ziba kuriwe wa musengeye, kuko birivuga ati musengere indongozi zanyu, musengere abatware banyu kugira ngo nibaba amahoro namwe muca mu amahoro.
ariko nibahungabana kandi ngira murabizi wewe gayere kubera canke jewe duhungabanye gatoya nta muntu yora aravuga ngo sinziriye nta numwe kabisa mugabo umukuru w'igihugu ashaka bavuge bati itangazo agwaye amenetse umutwe uwo munsi baza ko bigenda gute reka abantu bose baramuri alerte yego nico gituma rero indongozi cyane cyane umukuru w'igihugu umuntu wese asenga imana avuga ngo imana imurinde imana imuzigame akwiye kubanza kuba yasengeye umukuru w'igihugu ibintu bikomeye cyane yego umuntu wese yisengere asengera n'umukuru yego abari ibintu kuko usengera amahoro y'uwawe gusa ugasengera yuko urindwa wenyene gusa ntiwibuke kumusengera hakagira ikintu satani ahungabanya gitoya wewe ya mahoro wisengera ntayuronka wa mutekano wisengera nturonka kora bibiri yivuga ukuri vuga ati kuko atabaye amahoro namwe nta mahoro mugira yego ni ibintu bikomeye cyane irya mbere uza wumva ngo bica mu ntamatama ngo umukuru w'igihugu ngo yahagurukiye ngo abigira ibicocoro abantu bakomakomeye mu butungane aho handi mu gipolisi n'ahandi henshi ariko ukabona yuko vraiment aradushinga yuko haba impinduka mu gihugu mu Burundi biroroshe guhinduka muravye nyene cyubahiro dufise muri kino gihe mbora ko ashoboye kuzana ino hinduka na cece ko mu myaka 3 afise ibyo amaze kutwereka mbo ubwa mbere ho guhagurukira ibicocoro nibaza yuko abashize muri rusange ibintu byose yego kuko niyo hagurukira ibicocoro kuko nawe arugwa muri byo yego kandi imana nikomeza abantu yego mugabo ihagurukira wa muntu akoresheje cya cyubahiro afise mu gukandamiza abandi nico president atihanganira nayo ibindi byo kugira umuntu akomere kugira umuntu abumutunzi umuntu agira ibintu bihambaye agira izina riremereye ivyo imana irabireka nibisanzwe mugabo ntikwemerera ko ucu bikoresha kugira ukandamiza ujye usumye ingufu nico rero president avuga ati ntibikunda kuvuga ngo uri gihangange yavuze ijambo ryiza mbere ati nta kuntu wowe usenga imana wewe ngo ushobore kumva kuri gihangange kuko mu bisanzwe hari igihe umuntu akomera akibagira yuko hejuru hari yindi mana rero dushima imana kuko president ayishimiye n'umuntu akunda imana n'umuntu asenga afata umwanya munini wo gusenga niyo uri kuramwumva n'umuntu akunda gusoma bibiliya cyane arayivuga neza rimwe na rimwe ugasanga rimwe na rimwe n'abatwaye uko bahamagariwe kuvuga ijambo ry'imana harabasumbije mu yindi mvugo rero uwo muntu imana ibiri muri we niyimuha wa mutima wo gukomera abakomeye mugakongera akabaciye bugufi nico kintu abashaka kuko umaze kuvuga ngo jewe urazi icondi umuntu ugahora umuntu kuri atakuzi atazi icuri umuhohoteye kuvuga ngo ko mpereranije agatongora naka uwo mukene ntakwiye kubana nawe ntitwobana ugaca ukamunyaga bakamutwara ivyo nivyo yanka mugabo aguva ati uteye imbere nateza imbere iwabo uteye imbere nateza imbere bene wabo bereka imigambi mujane cyo kuvuga ngo dushobora gufata ibintu byose byari birekure gutunga umuryango w'iwanyu nguce ubikumakuma ubigire gwawe kubera wewe wageze amahirwe yo kuba umuntu akomeye dushobora gufata ibintu byotunze societe yose abarundi hafi nka igice cy'abarundi benshi nguce uvuga ngo nitwaje condi nzobijya jenyene nzobigera uko nshatse biteza kuba gwanje aho rero rose cyupfa n'umukuru w'igihugu acavuga ati ntibikunda turi kumwe twese niho bikunda umufuko wose nta gicocoro cyangwa umuntu ahambaye yashizwe hejuru afise icyapfa nawe kubera guhambara kube gusa kubera amabanga akomeye kuko wanashaka amabanga yose akomeye muri iki gihugu atangwa nawe niwe yatanga none uba mwumfike kandi yabiguhaye ico imupfa nuko yobiguha ukavyitwaramwo nabi ukaja guhohotera abantu biwe nibyo atakwemerera uwo munyagihugu muto urabona ko afise ijambo yego twama twabonye umukuru w'igihugu kuva shika hari igihe akoranira ahantu akababaza ingorane abanyagihugu bafise yego kiya kintu kirafise ico gifasha na cyane mu mpinduka za societe yego kuko kirafise ico gifasha kuko mu by'ukuri hari abantu benshi bari bafise amarira muri bo amosozi muri bo menshi mugabo bari barabuzobaririra kuko hari umuntu yifuza kuzobona umukuru akamubura hari umuntu yifuza kuzobona umuntu yo mutunganiza yo murenganura akamubura rero kubona wewe ahubwo avuga ati njiyo bari bambwire bandirire ko ayo marira yabo ndayumve
ni ikintu gihambaye cyane ujya n'umutima w'umuntu aba ari mu Imana yagutse kuko si bya bose kuko urabiza abasirimu benshi iyo musirimutse wenga nturimwo hari abantu benshi basirimutse batabacicanye nabi wabo n'abanyagihugu bato bato nabo biganye nabo bagendanye kandi yagize amahirwe gusa ubuntu bw'Imana bumugwako mugaca yigira imbutiro banuye agaca agomba yuko abandi bose ari micafu yoja hirya rero biraryoje kubona umukuru w'igihugu n'icyubahiro abafise ingene kingana agenda akagwana mu nda n'abene gihugu bakaramukanya bakicarana bakanasangira iyo afise umwanya hanyuma akababwira ati mbwira ibintu bibagoye mu minsi yare nabonye ifoto nese no kuri profile d'ailleurs umutandukanye w'umukuru w'igihugu yagiye muri ya programme nziza yo kuraba abana ingene batokwiga bashonje urabona ingene bicaranye akemera umwana w'umunyagihugu ya mwana yose biravye amutamika ni umwana ari muri ya miryango ubona ko idateye imbere cyane mugabo aremera aramutamika umutambukanye w'umukuru w'igihugu uzi n'icyubahiro afise uzi na protocole afise n'ingane bimeze aramutamika ararya aramira none ukuri gusumba uko nuko kugira umenye umuntu wari we siko vyamye hariho abandi bitashoboka nuko guha indaro mu nzu wawe no mu gikoni waba utoharara kwinjira mu irembo bidashoboka mugabo we urabona araterura agasimbagiza hanyuma bakigwanira mu nda akavuga ati mbwira ibibazo mufise akabikemura ico ni ikintu gikomeye cyane kuko abarundi yaba bafise amaso yo kubona ni ikintu batokwanjanjweko boshimira Imana bavuga ati Imana warakoze ko waduhaye umuntu kandi yishimiye atwegera akatubaza ibibazo dufise yego Imana imuhangaze cyane yamusize amavuta kandi ibandanye muri cyane turacari ngaho nyene hariho vision leta y'ubundi afise intumbero 2040 pays emerge 2060 pays développé ico ni imbono y'Imana yatoye kugira ngo tushobore kuturongora ego ndakeneye kumenya uravye ingene mwatubwiye ingene yegera abene gihugu ukabona ko akeneye ko twese dutera imbere tusigura igituma udafise amafaranga mu mufuki wawe tusigura igituma utariye bega tuvyite ko ari vya bindi nyene umukuru w'igihugu twaronse ashoboye kuba akunda igihugu ikigwa ca civisme cyamunyengetereye ubwa mbere ho urube vyo vyerekana umuntu afise umutima uyumvirira iciza abarongoye umuntu yicaye yumvira ati mbega bo ndongoye bobaho neza gute yego agacagira ibikorwa canke inguvu zo kuvuga ati nihe ihangiro nihe imyaka noba ngerageje kameme kugira aho ngeze gushika muri 40 nzoba mfise aho nakuye Burundi narabushikanye ahantu sivyo ibyo ntushobora kubikora mu gihe utifuza ko nakana wakira kuko hari abantu iyo bagomye gukira bakira bonyene hari urabize ko hari n'abantu bagira n'ishari yuko undi muntu yakize bamusabe bonyene mu muryango bamusabe mu muryango mugabo bavuga ati ni twese nico bituma ubona ko agenda yegeranya asigurira abantu ikintu citwa guhinduka mu mutima nico cambere hanyuma icya kabiri ubumenyi ufise inguvu ufise zisangiza abandi ubwo bumenyi busangiza abandi tudugire twese rimwe mu iterambere sivyo nico gituma umuntu no munsi President Ndayishimiye agaragaza guprotege ikintu cyose citwa igihugu ikintu citwa ubutunzi bw'igihugu bwabo butare bwaba ikawa byaba isukari byaba icyayi ibintu byose biteza imbere igihugu agomba kuvuga ati ntibikunda ntibiva bigomba guteza imbere abarundi muri ico gihe rero abagaje kugira gute ko twese twumva tugakondorera inyuma yiwe akatwereka ingene rutera imbere ntibijyone yigwa rereka abantu kera warabona yuko abantu amazi yisesa tebamenya agaciro k'amazi uno munsi hariho amaregio menshi bamaze gutahura niwe nabibigishije ingene borora amafi kera twara twumvanye politike kera baduhenda ngo ntora nzoduga natanganika mugabo ntibyakunda mugabo yarabishoboye da yariduganye karusi yarabishoboye yarabidukanye kubera kuduga natanganika kera wumva umenga no kuyivoma yose ukayikura ibujumbura ukayiduga na ruguru nibyo ushoboka mugabo yababwiye ati ni ukuduga nibiri muri Tanganyika siyo mukenewe ibiriya biri muri Tanganyika birashobora kuba ngaha urabona yacagenda bigisha ingene borora amafi mu mahema hari mu binogo hanyuma mu nyuma nagira n'ubundi buhinga hariya bw'ikarusi abantu baramwigira ko mu benshi barimbura amafi atari make ni ikintu gikomeye cyane rero mwene ivyo gihe nuko abantu bagomba kubereka ati niki ikirashoboka mvuge kuri kimwe cy'amazi narimvuze kera amezi arisesa amazi arisesa ntibamenya agaciro kayo mugabo no munsi hariho imitumba imwe
umwene igihugu akubwira ati litiro ry'amazi rifise agaciro kangana gutya kubera yabigishije kudugana amazi ku misozi hanyuma umwe ntagomerera iwe bakemera bakavomera umusozi bose bakamenya ingene bayakanaliza uno munsi akaja mu murima kwa naka uwundi mu murima kwa naka ahandi mu murima kwa naka bagakuranwa kugeza aho babonye bati finale wa mwimbu umaze kuvamo no bagiye babona ati finale rero hitwari bwamenye agaciro k'aya mazi mu gihe cici tutaronka president Ndayishimiye ni ikintu gikomeye cyane hariho uruhumyi rwari mu maso y'abarundi ruriko ruravako nivyo rero uriko uravuga uti ko harako ntikobura kubera intumva zamaho ivyo ni kibazo nico gituma nawe yavuze ati ndi ku rugamba ni ku rugamba je naje sinarinze mu buzima yuko bwa mbere ntarakora bijya biganiro sinarinze yuko bijya vy'urukwavu bimeze kuki ariko ahantu nagiye hose urukwavu riko rahindura ubuzima abantu benshi mu gisagara bamwe niwe uzobona batwenga ngo urukwavu ariko ivyo byose nabimenye kwera nyine icubahiro tumushimire cyane utembere ukabona aho biriko biraba ego mbega uravye abarundi ngende umwe wese ameze mwatubwiye kandi turabibona yuko icerekeye ubutare n'ikindi kintu agumagwana ubutunzi bw'igihugu bugume ngahanye hakuba hari umurundi umuhaye miliyoni 50 z'amadolari n'uburundi akabubwira ati bugurisha yoca kubwira ati je kuramwe abanje tujane bashaka busha yabo bariho hakenewe kugira ngo abarundi twese dukunde igihugu nka Ndayishimiye ni ukumva inyigisho kuko murabona ko agenda agerageza kwigisha abantu muri ziriya nyigisho za moralization atanga abantu bakazumva bakumva ko igihugu utagifise ntacyo ufise kandi nibyo mu yosanga igihugu utagifise nta kindi kintu bufise kuko ibyo wogira byose yeske bazajya umunyamahanga yo atungiye mu kindi gihugu boza ko iryo tunga rimukwira kumva ko rimunyuza nkuko ritungira iwabo wapi uzurabe yashaka n'umurundi agiye mu kindi gihugu hanze agatungirayo hama haragahaze ntashobora no gufatwa cyo kimwe n'uwundi mutunze wo muri icyo gihugu kandi yamara n'ubwo bavuga ati barabintwara sivyo mugabo abantu bakumva ko ikintu kiza imbere no kugira iwanyu burya kugira iwanyu ni ikintu gikomeye cyane abantu bamaze kumva Burundi ko ari ubwabo rero nta kuntu bofata uburundi bwabo bakabusesagwa canke bakabutesha agaciro mu maso y'abanyamahanga ico kintu kimaze kutuvamo tukamenya ko Burundi ari ubwacu umenya yuko Burundi bwawe si misozi n'inzuzi usangayo ni Gayere ni Dewo ninde nibwo Burundi uravyumva ukamenya uti rero ibi bintu hako bija kujya mu Burundi no kuvuga umunyamahanga ni bisanzwe yego nawe ne yofungura akakaronkako mugabo musesekara mga mugenzawe yarose bikwiye nico rero president Ndayishimiye karagwanira avuga ati ntibikunda ko dushobora gufata ubutunzi bwose abantu bakaza biyorera bagenda kandi dukeneye ko mwene wacu yiga hafi yivuza neza babaganga birirwa baraja kuronderwa hanze batwara amafaranga menshi natwe ngaha bariho bo bikora muga mu gihe dufashe igihugu tukagikora tukagishira imbere no kuvuga ibyacu bikaba ibyacu byose rero visa akajambo keza bakunda kugurisha ati turi kumwe twese kaya twese karakomeye turi kumwe twese karakomeye muga abantu ntibaragatahura neza ucumenga nakajambo umuntu yakoresheje kugira ngo agire kampanye propaganda muga were kuvuga ati turi kumwe bakashagezaho Jojo sijambo rikuye no atongeye ko twese muga turi kumwe twese no kuvuga wewe na naka nta numwe avuye ufise ishashoboye wese naze turi kumwe ufise aterera wese naze turi kumwe muga cyo bavuga tuti abo turi kumwe nyene turi kumwe na naka na naka mugabo twese no kuvuga wewe na naka twese turi kumwe muri ico gihe rero nico waruvuze uti hari umurundi ushobora kuvuga uti mbe Burundi wo guhanga miliyoni 100 z'amadolari ndi wo kwirabira hiye byaho byose tugasahura cyane tugatikiza n'ibiriyo wewe tugukizanije n'umuryango wawe hari ngorane hari abo byemera niho kwere kuko burya nta muryango burakagugu nibyo ivyo biriho rero nico kintu cyo kutumva yuko ivy'igihugu ari bawe canke ari n'ivyanaka mu bisangiye abantu bakwiye kumva neza hari uraho numvise avuga ati iyo mana yaduhaye Evariste Ndayishimiye
nishimwe nivyo ego Irabereye tuba duse gushima. n'abasoze umunyagihugu yokora iki kugira ngo tugende mu yinzira na cyane ko ari inzira nkuko muri ko murabitubwira ikeneye ko twese tujana twese kugira bishoboke bo ubwa mbere ho nitije icete cya kabiri Pawulo yandikiye abikoreye yavuze ati twebwe tidushobora kurwanya ukuri turi mu ruhande rw'ukuri umurundi cyangwa re wese icyo yokora kugira tuje kuri iryo hangi nuko yokwirinda ibihuha ni ikintu kibi cyane naco nahora kivuga ati bihuha biratuma abantu basonza ahubwo ntibajya kukive umuntu akirinda ijambo ryose rimwankisha igihugu ciwe ijambo ryose rivuga nabi igihugu cawe ukumva ko rivuze wewe umuntu wese akumva ko ijambo bavuze nabi kuri deo nawe rikuvuze mukagira urunani rwo kuvuga ruti uko biri koze rero twebwe tugomba kugira urunani rw'intamiro nko turi kumwe twize ntawe uvuyemo muri ico gihe bimaze gutyo rero ni ukuvuga miliyoni 10 z'inka z'abarundi zose ziyumvamwo ndayishimiye nusome tose ndayishimiye twese turi ndayishimiye ico kintu kimaze kwinjira mu bantu bacha bavuga bati ubu rero umuntu wese azanye imigambi yindi yo gutyoza cyangwa uvuga ibintu ari byo uku nuko uwo ni gwagwamfuru ruhagaze mu ruru turarushingura ruvemo turuparike ku ruhande tubandanye kuko buri akeshi iterambere ntugire ngo abantu bose bagyumvira rimwe hari abakwega ibirenge mugiye umuntu amaze gushika kure hari igihe barara akavuga ati kawujya hagurutse je ndiko ndabigwanya none rabiyageze wowe nawe akavuga ati reka mbandanye ntacyo muga abantu bose bakwiye kumva mu mitima yabo hateramwo uburundi hateramwo umukuru w'igihugu kuko na cyane imigambi iri muri we ibyiza bifuriza amaboko azobikoresha na yacu cyo tugomba kucyumva rero aguhamagaye akamati naka menya yuko ugiye mu byawe ntugiye mu byiwe hanyuma tumurinde tumuzigame amen hejuru yuko arinzwe n'Imana natwebwe dushiremo akaboko kacu tumurinde tumuzigame tumusenge tuyaga ibintu bikomeye nizere ko mwene gihugu wese abari mu gihugu canke hanze y'igihugu bagize icyo basigaranye muri kino kiganiro ndabyibaza na cyane ko umwe wese afise intumbero no kugendera ku mbono y'ubusanzwe aturongo cyane ndabashimire cyane Apotre Mbayahaga ku mwanya mufise mudusagiza ibintu bikomeye namwe ndabakengurukiye cyane reka rero ndabashimwe bwo wese mwahevye murimwo murabana natwe kuri micro Juste Gael biando kamera umusaza mwananye muryoherwa mumererwa neza ariko muraba imbere igihugu cyacu umenye ko aho uri hose mu Burundi uri umurundi w'imirundi ibiri kandi teza guteza imbere igihugu murakoze cyane